Agatondo keza abakunzi ba Akejo Media muri ko badukurikirana atandukanye. Tubaramutse twizere ko muri ko bagira ibihe vyiza, twizere kandi ko mwana aramutse amahoro. Turigenekezo n'ijya mbere n'ukwezi nuvuga ngo n'ukwindwi n'ibihumbi na 2025. Nigenekezo nuvuga ngo inafise ico ivuga ku gihugu cy'u Burundi. Rero twizere ko abamaze kuba muri ko muraja guhimbaza nuvuga ngo uno munsi mukuru, umunsi mukuru uvuga ngo udasanzwe, umunsi mukuru uvuga ngo twibuka kwikukira ku Burundi nyuma y'imvuga imyaka 33 turose ino ntahe yo kwikukira. Tubaramutse rero twizere ko mumeze neza, abariko badukurikirana nuvuga ngo mwibereye hano mu gisagara ca Bujumbura, abo makomine nuvuga ngo atandukanye, ako badukurikirana nuvuga ngo mu ntara z'igihugu gize kino gice cy'u Burundi. Mwese twizere ko muragira ibihe vyiza. Turamutse ko badukurikirana muri mu ntara ziri ntara za Butanyerera, ntara nuvuga ngo zitandukanye za Gitega n'ahandi hatandukanye, za Buhumuza, za Burunga n'ahandi hatandukanye. Mwese twizere ko muri kumagira ibihe vyiza. Atwe muri Akejo Media tumeze neza, atwe turagira nuvuga ngo ibihe vyiza, tumeze neza n'abagenzanye ndibaza ko ibintu byose bimeze neza. Ni Clovis Ridike Sengiyumva niwo muzakora abana muri kino kiganiro uvuga ngo cyo kuno munsi. So tubasaba nuko mukora partage, twongera tukanabasaba kandi ko mugira commentaire, mutubwira ati ko turadukurikirana twibereye hano hantu hatandukanye kugira ngo dushobore kuba twinjira mu kiganiro uvuga ngo ibintu byose binameze neza. Ni kiganiro uvuga ngo kidakwegwa amakuru uvuga atari make yo kuno munsi, ariko kandi tunasaba n'imbabazi kuba twatanguye ano masaha hari gusanga n'ibintu bitameze neza cyangwa se ivyuma ntivyagikwe bitworohereza, ariko twamaze kuba tunagaruka tubaza ko tuzakuba tubaha amakuru uvuga ngo ameze neza twabatorekanirije yo kuri uno munsi. Ariko uvuga ngo tuzakuba kirimo amakuru ashobora kuba ari mu mice imwe imwe. Tubaza kuba tuja mu Murugamba. Murugamba hari ku munsi w'ejo atanze imyaka 30 gwarukino uvuga ko raberera kuri stade Intwari nyuma y'igihe kitari kito, nyuma y'amezi nuvuga atari make. Aho uvuga ngo Murugamba ko zirakina nino kipe ya de Congo Vietere vyayitsinda kuri 4-0. Tutagaruka kuko rukina bateko bararuraba canke na waruravye namwe baza kuba mwumva ibitandukanye. Tubaza kuba twinjira mu rukino uvuga ngo Murugamba ivyaranze urwo rukino, yaba igice ca mbere n'igice ca kabiri. Tubabwiye n'ivyabereye inyuma y'ikibuga, tubabwiye n'abari bitabiye urwo rukino, tubabwire n'icatumye urwo rukino kururaba ku munsi w'ejo. Muze kuba muraguma natwe, tubaza kuba tubabwira ibitandukanye. Tuza kuba twivira mu Murugamba tuja ku mugabane wa Buraya. Umugabane wa Buraya novuga ngo vyari bidasanzwe. Ekipe ya Manchester City yagiye gusezererwa muri igikombe c'isi c'imigwi. Imwe mu makipe karahagwa amahirwe gushobora gutwara kino gikombe isezeye itaraje mu gice cya kane gice cya nyuma. Tuza kuraba ekipe ya Manchester City tugeza muri kano kanya, mbega niki cyatumye isezererwa, mbega gusezererwa na ekipe ya Zaraye yo muri Arabie Saoudite vyo bavyagenze gute. Tuza kuraba n'ivyatandukanye abitwa Pepe Guardiola amajambo ko baravuga abakinyi batandukanye hariya. Ekipe ya Manchester City iki cyatumye ishobora kuba isezererwa ku munsi w'ejo, mbega inyuma gusezererwa ko hoho Manchester City yaza kwibandanya muri gwa rugendo nuvuga ngo rutameze neza, inyuma yo kugura abakinyi uvuga batandukanye twarababwiye ibana ikiragura batandukanye. Manchester City vyaraye bitagenze neza hariya mu gihugu nuvuga ngo ca Etazini canke leta z'ubumwe za Amerika, vyari nuvuga ngo bidasanzwe. Ariko kandi Manchester City isezererwa, ariko kana ekipe Inter Milan nayo yasezerana ekipe ya Fluminense kuva muri Brazil. Ekipe ya Thiago Silva yakira basezerera kabisa ku mugoro weje amakipe atandukanye akoma ku mica amakipe ku mugane wa Buraya, ekipe mu Butaliyano na ekipe mu Bwongereza yose yaragiye kubisezererwa. Tubaza ko tubigarukako cyane ko tuza ko twinjira ku rukino rwa Manchester City na Pepe Guardiola. Turaba ingene babitsinze, turavya ariko raba vyose muri rusange. Ni kurundi ruhande kandi tuza kuba twiva muri izo nkino dusimbira no ku nkino nuvuga ngo tutandukanye kuno munsi. Kuno mugoroba nuvuga ngo isaha nuvuga ngo zitatu, ekipe ya Real Madrid ya Xabi Alonso yaza kuba yakira ekipe ya Juventus cyangwa baza kuba bahurira nuvuga ngo ntibakira, ariko biraza kuba bimeze gute. Real Madrid yarangije ari ya mbere mu ipuri yari irimo, mu ekipe ya Juventus nayo yari kumwe na ekipe ya Manchester City yarangije ari ya kabiri. Tuza kuraba mbega kuno munsi ni ekipe isaba gushaka gutsinda. Real Madrid ya Xabi Alonso yaza gusezerera ekipe ya Juve
canke umukecuru ashaje aza kuba abikora akaza kwita kuri Real de Madrid. Turaza kuba tunabigarukako kuri urwo rukino vuba rudasanzwe ku gice c'umunani gice cya nyuma biza kuba kuri uno mugoroba. Ni kundi ruhande kandi tuvuye muri izo nkino ko ziraba turaza kuba tugaruka kandi ku nkuru nova yitwa Nico Williams. Kwa Nico Williams ibintu ntibisanzwe, bamwe ko baravuga ngo bimeze ukuna kuriya, bamwe ko baravuga ko Nico Williams ashobora kuba dossier yiwe ishobora kuba nk'iyo yabaye mu mwaka uheze, abandi bakavuga ngo biyaza kuba ari ibindi bitandukanye. Mundo Deportivo ivuga ivyayo, abandi banyamakuru nabo bavuga ivyabo. Tubaza ko turaba witwa Nico Williams, mbega Nico Williams aza kuguma aza kuja kwa Barcelona ko twamaze ko twinjira itariki imwe y'ukwezi kwindwi, cyangwa aza kuma kwa Atletico Bilbao ko twanabonye ibintu vuba bidasanzwe. Aba Bilbao hariya bako baravuga ngo uno muhungu agomba duhemukire, agomba aje kwa Barcelona, ariko kandi ekipe ya Atletico Bilbao iyo kugeza muri kivuga ngo hako tubona uwitwa Nico Williams muri ekipe ya Barcelona twovumura yibona yagiye muri Bayern Munich. Tubaza ko tubigaruka ko tuvyinjiremwo n'abana basore bavuga ngo tuza kuba turakorana kino kiganiro cyo kuri no musi na makuru vanga atari make, ariko kandi mu ijambo rimwe canke mvuza ko turavuga ananabonye kwa Real de Madrid aya makuru nyene atari make, ariko makuru tweko turavuga hawe witwa Florentino Perez yariko aravuga ijambo yavuze ku munsi w'ejo, murakene kurimenya ava ku bakinyi biwe muze kwamugona natwe kuno munsi. Ariko kandi nivyo twovuga ngo twabateguriye mu mwanya mutonda aza kuba nakira abagenzani novuga ngo tuzakuba turi kumwe ni Clovis Dirike Senyumva, ariko kandi kumwe na technici emblématique wirimo hariya niwe karakora ano masanamu canke n'amajwi ko biragenda bigenda neza. Niwe turi kumwe mugamuka gato nakira n'abagenzani nabo mbona ko bamaze kuba bitegura amakuru bayateguye menshi cyane. Nuko tusubiye tugaruke mu kiganiro vuga ngo cacu cyo kuno munsi twabwiye ko tuzakuba naza kuba ndumwe ndaza kuba ndi kumwe n'abagenzani nabo nabamaze ko bahashika bameze neza. Ndabaramutse cyane kabisa mbere kwa Patrick Burundi. Amahoro cyane bwana Patrick Burundi. Amahoro sinaniteze ko mpera kuri uyu munsi. Wari witeze ko mpera ku wundi musore, ariko mugabo nyine byose ni sawa. Je ndamahoro ndashima Iteka. Mwe muyera mbwiye ngo muhere kuri wewe. Uramanzo bitohoze neza ko ari we neza. Mwe muyera kuko nasanze ibintu byose bisaba gusobanutse. Ukamanza ukamenya by'ukuri nimba ikintu kije ari cyo. Ariko mugabo ni mwe muyera, ariko kuba yanabikubwiye navyo ntobiharira cyane bivanye nuko je ndamahoro meze neza kandi niteguye no kuvuga umwanya wari wose wari kumera ijambo. Ubundi nkivuga ngo ndaza kwandi kumwe n'abagenzani. Yego umutwi wanje ntabwo nari bwamenye ngo nakira wewe cyane nakira Houston. Nateguye ngiye kwasaba mvuga ngo mahoro na mahoro cyane Patrick. Reka nanje ndagushimire ko unkundiye
nkaba umutumire umwe mu bantu bagufasha kwakira uwundi tugiye gufasha uwundi tudakumwakirira hamwe kuko urumva burya hari akantu keza kitwa gushobora guhabwa hole mu kintu nanje uyu munsi unteye iteka umpaye hole uno munsi wayifise jewe uno munsi umpaye hole yo kwakira Houston rero ndagusanga ntanamwakiriye rero buri kuba nampereye nizera ko wampaye n'uruhusha guko bafata n'ingingo yo kumwirukana mu kiganiro ejo nagemwe ati tuza kwifatanya ndanabyutse ko ejo ariwe ntanamuhereyeko ariko uyu munsi ni mwiza cyane gose si umunsi wo kwankana canke gufatana ingingo zitabereye ni umunsi wo kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi sinzi ko hari abo dufasha muri tekinike n'agafoto kamwe konyene kariye ko kwikukira ariko tuba twakire Houston imbere ko ndabivuze nyene kugira ngo nabona abaho umwanya wo kubikora kuko si ibintu bisanzwe dufise utekinisiye mwiza cyane gose nibaza ko ibintu aza kubitunyarukiriza ariko mugabo ni byiza no kumuha n'akanya nyene ko kubidufasha rero reka nyene ndagufasha naje kwakira uwo mujama mwakire kabisa ndanumye n'umwakire tondo ciza Houston numvise imigambi murimo muri mu migambi yo kunkura mu Barundi igitondo ciza basi igitondo cagenze neza igitondo ni ciza kuko kuba namaze gushika ngaha kuri zino studio za Kejo Media nkaba ndi kuri no micro namako buri munsi igitondo cagenze neza urameze neza ariko ndameze neza ndashima Uwiteka bitandukanye n'ivyejo kandi bisumba ivyejo nizere ko namwe hariya mumeze neza wanaje n'amahoro rero kuba wananyemereye kukwakira ubwo unanyemereye yuko nihagera kukwirukana ashobora kukwirukana mu kiganiro nizere ko naho woba hari ikintu dupfa uno munsi ni wowe umunsi wo kwirukana uno munsi n'umunsi wo kwishimira ibihe bibi Uburundi bwaciyemwo ariko kandi tukaba turi no mu bihe vyiza twaratandukanye na ya mvugo yazana amagiza n'amasoro ariko ikintu citwa igikorone wucumva gute ijambo igikorone ni kibi kuko ngerageje gutanga akarorero sigurira igikorone nukutagira ubwigenge nico bita igikorone igikorone je ndavyita kutagira ubwigenge uti kubera iki cyane gukoronizwa be ni gukoronizwa mu Kirundi nyene mu Kirundi ni gwiki ngomvye kubizana mu Kirundi nyene gishitse uretse kuko gukoronizwa kivuye muri colonisation mu gifaransa ariko izana integuye ibiciye biparangana ntacu twe twawe izana integuye arabizi vyarivyo kuko waramwakiriye ashaka ko mpindura ivyiyumviro nkavuga ngo Patrick bana ikiganiro cyangwa umusesangutse sikazima wibereye cyangwa nimerera ngaha nkanuma nawe ukacusesangura nako gatanga ijambo nayo useka tubisimbirako ko amaze no kumuha ko kanya reka nse n'umumaririra ijambo nako ndamubwira manzuri maririra ndabitahura ati gukoronizwa ni kutagira ubwigenge bwo gushobora gukora ikintu wowe wiyumvamo gukora cyangwa udashobora kwiteza imbere wowe nyine ubwawe urindiriye iriva mu gukoronije uko rimeze kugira uritunganye uko yari kubwiye nizere ko nawe ngaho bwana Patrick sharika mvuge ngo ivyo ni sawa bukebuke ariko naho bitari sawa ijambo waritanguranye ndave tumucira jana nabaresa murashaka kuvuga ikiganiro ndi hagati murabibona Houston ndamuhaye amanota 8 ku 10 yagerageje kweko tankurije 10 kubera ko n'ubundi wakoreye mu manyanga narinda gushizemo ariko rero basore nabonye no munsi ngo turi mu munsi dasanzwe tariki imwe y'ukwezi kw'indwi ibifisi cisigura ku gihugu cacu ciza cy'u Burundi no munsi tuza kuba turahimbaza twaratanga guhimbaza umunsi novuga ngo wo kwikukira kwibuka kwikukira kwacu novuga ngo imyaka 33 no munsi ibirori ko biraba stade ntwara ibintu bidasanzwe mu gihugu cyose ko barahimbaza uwo munsi mukuru ubwanyu basore kumva no munsi mukuru ubwanyu ubabwira iki muhishushu imeze gute uyu munsi mukuru uje ku ruhande rwanje n'umunsi udasanzwe n'umunsi nibaza ko nk'umurundi nategerezwa kumva yuko hari kindi kintu cinjiye canke hari kindi kintu n'ubundi utegerezwa kunyibutsa mu byo nari maze kubamo canke mu byo nzi kuko n'umunsi umbwira ngo nimba uyu munsi ufise amahoro Patrick
nimba uyu munsi ufata bisi ukurira ukagera ugafata urugendo rw'iminota 5-10 muri bisi ata kibazo na kimwe uhuye naco, nimba ushobora kuronka akantu kawe kagafungura mu mahoro, binyibutsa ngo hari uwundi muntu yakoze kugira ngo ibi bintu bibemo, kandi hari abandi bantu bababaye cyane kugira ngo ugere hano hantu ugeze. Niwo iki kintu nico uno munsi unyereka, kuko jewe nturi bunyibutse ngo waratanze amagi, waratanze amasoro, nturi bunyitse ngo warari ikimoko, sinzi n'ivyo ari vyo. Uraranga ko kuntu usanga iyo bari kera, yego ubura umuntu akora ibikorwa, uri umuntu mu maso ubona nyine waparangaye kubera ko utuntu twose yabo duta, urana kuri muremure y'amagi ntiburi kurabibona namba. Oya rero ubu turi mu bihe cyo kwikuka, twarikukiye. Yego kabisa. Uno munsi umbwira ikintu kimwe, no munsi umbwira ngo ni muri kuca mu iryo barabara, menya ko hari abantu birirwa bafufuye kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba bariko barimba ayo mabarabara kugira ngo aboneke, haze hagira abantu bayacamwo, ndetse bakanabikora bakoresheje inguvu zabo, amaboko yabo, ata kintu na kimwe cyari gihari. Bimbwira ngo nimubona aya mazu ariko arubakwa canke aya mazu yubatswe ubamwo ukota canke ukagenda ukaba mu muryango, bivanye naho umuntu wese aba, kuko sinivugira kuko ndi imbere y'abantu, byumvikana ko nabo bantu nabo dushobora kuba dusangiye ibi bintu. Nimba ndiko mba mu nzu kanaka canke ndiko nkorera mu nzu kanaka, binyereka ngo nuko uri mu mahoro. Hari abantu basogokuruza bawe canke abandi bantu batandukanye babaye ahantu ku buryo iyo nzu batashobora kwinjiramwo, bivanye nuko bakengerwa n'aba bakoroni, bivanye nuko babafata n'ibindi bitandukanye. Rero ku bwanje ndashima Imana ko tugeze muri ano masaha canke muri kano kanya tubayeho kuno tubayeho, canke wanashima dushobora kwibuka ngo twarikukiye nk'abarundi, kuko hari umuntu n'ubu kugeza aka kanya atarikukira. Reba atarikukira kugeza muri kano kanya. Simvuga kwikukira muri ibi bitandukanye, ahubwo je ku bwanje bwa mbere na mbere nivyo turiko duhimbaza kwikukira kw'igihugu cose, ariko no mu Burundi ndazi yuko hari abantu ushobora gusanga batarikukira bivanye n'ibintu kanaka byamaze kubafata canke bibafashe mu vyumviro vyabo hariya, ugasanga ntarikukira. Rero ku bwanje kuba ameze neza atano umuntu ufitiye niyo nzika ngo mbe ndikoronize nishavu kanaka canke n'ibintu kanaka, je ku bwanje n'amahoro cyane gose. Rero uyu munsi n'umunsi udasanzwe nyibutsa yuko ibi byose mbayemo nibohoye, ari ibintu hari umuntu yafashije kugira ngo ndabigereko. Nivuga ngo ubivuze neza cyane kuno munsi, n'umunsi mugabo novuga ngo ubudasanzwe na gatoyi ku gihugu cacu, eka kandi nawe ku bwacu, yaba wewe yaba jewe yaba Houston yaba n'uwundi atandukanye, ariko kandi Houston nawe uno munsi mukuru iyo ugeze ko uraza kuvuga ngo ni yeshushu wihawe muri wewe, wumva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Abarundi twese twibutsa ibintu byinshi, twibutsa utashoboye kuba biganirwa na sekuru canke biganirwa n'ababanyi, yaravyize ku ishuri. Ubuzima twabayemwo canke ubuzima igihugu cabayemwo, ava yuko tugera mu 1962 ntawe utabubwiwe. Umwe wese arazi ukuntu bwari bumeze, arazi ko butari bwiza, arazi ko bwari bumeze nabi. Nizere neza na neza yuko umurundi wari we wese ahari naho yicaye yibwiye kumva ati nta muntu yari afise uburenganzira bwo gushobora kurya ikintu ci, warazi kutagira uburenganzira bwo kurya akantu kiwawe wabiri warondeye. Wewe urafise inka, ufise amagi, woriye kubirya ukaza wumva ngo zana ngo zana. Ico ni ikintu kibabaje cyane. Ego ku bantu bakino gihe, kuba tahabonye, kuba tabibonye, uri kuravyumva umengo ni ibintu bidashoboka. Uri kurumva umengo ni ibintu bidashoboka, kubera ko baravuga ati utaraborogwa avuga ngo yogirane. Nawe kandi uri muri abo nyene, uri muri generation 2000 wewe. Yande muri iyo generation, ariko hari ushobora kuba yaramaze guca mu bigomba gusa n'ivyo, wewe warashaka kunabitahura. Bwana Ridiko, no munsi wagiye ku kazi, urakoze, ugiye gukora kugira uhembwe. Umaze kwezi kose kuracuncubuka, ukora birindugumba, kuragirane, kuritanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ushobe kuronka udufaranga dushaka kugutungira umuryango nawe ubwawe tukagutunga. Ariko kwa kwezi kwagiye kazamva kugukoresha umukoresha wawe ko sishobora kuguhemba. Birajyana hari gushika kuri yo eta. Urumva ukuntu bijyana gukora hama ukacugenda utarahembwa. Rekana n'ivyo. We wakoze uri kurajya utudeni hirya nino, kubera uzi kuri ku kazi, kwavuga ati tariki izi nizi je ndahembwa. Atukwezi gukwirira nguma maruri imisi.
ibaze basi ego bimeze uko iyo ni situation ibaze umuntu nawe akora abizi neza yuko atazohembwa kandi akumva ategerezwa gukora ibintu atari ko aripfuza gukora erega hariho umuntu basi n'imiburi buri bariko akora ikintu yipfuza gukora akazoheranirwa mugabo ari ikintu yari yipfuza no gukora ariko hakaba n'uwundi muntu abizi neza ko ikintu ariko arakora atagishaka kugikora atagikunda na gatonya ariko ategerezwa kugikoreshwa kandi atazona gihembegwa ubona abantu babiri batandukanye ariko byose kwa muri situation zibiri zitandukanye izo ni situation zibiri zitandukanye ariko kandi nawe muri ico gihe zabereye rimwe zose urazi gituma nari numviye ya kabiri isa nikomeye kuruta no kuvuga iyo uri gukora igikorwa kenshi umwanya ufata uri kuragikora ujya mwanya ugasanga ni nk'iminsi nk'itanu itandatu indwi uri kurakora ubizi neza yuko iyo minsi no kuvuga kuva ku munsi wa mbere ubizi neza ko atakintu na kimwe uzobironkamo kandi biriko birakwabaza binashobotse ukanahembwa n'inkoni wanashima kugira ngo ukore neza igikorwa ko hari ibihano byinshi bitandukanye ucumanza ugahanishwa hanyuma ukagikora kuva ku munsi wa mbere ubabaye uwa kabiri ubabaye uwa gatatu ubabaye uwa kane ubabaye uwa gatanu kugeza igikorwa umaze kukirangiza bitandukanye n'umuntu basi yakoze iminsi myinshi hanyuma umunsi umwe ukamubera umunsi w'umubabaro ukomeye kuko yumvise yuko adashobora kugihembwa igikorwa yakoze urumva rero ku bwanje nyine uyu munsi n'umunsi uteye ikigongwe cyane gose kuri ba sokuru n'abasokuruza nivyo twebwe ntidushobora kumva uburemere bw'ivyo babaye mu mugabo iyo ugerageje kwiyumvira basi ni na situation mbi waba warigeze kubamo ukiyumvira ko hari umuntu yigeze kuba muri iyo situation mbi inshuro zirenze nka 30 kuzowe ubayemo urumva yuko by'ukuri hari umuntu yakoze cyane kugira ngo ubeho neza nicyo umunsi usiguye muri rusange nako natanga akarorero kuri ico nyene ku bantu bashoboye kuba bagize ico bakoze ukwezi kose kugahera bikarengera badahembwe umubabaro bagize ngaho barawubonye umubabaro uri aho hantu barawuze ukuntu ngana uce wihariye akarorero ku muntu yereka akoreshwa ico atagomba ntahembwe ahubwo kigeretswe ko agahembwa ubuhiri ibimoko wibaze kabisa akongera agatabwa ko ntagire n'uburenganzira bwo gushobora kujya irigi ryatawe n'inkoko yiwe ntashoboye no kunywa amata n'ingene yari ryoshe nkunda umurete basore ntashoboye no kunywa amata ya kamwe n'agakakiwe keza kunda kabigoro hariya urumva umubabaro ukuntu ngana no ati rero buri murundi wese ahantu arishimiye uno munsi ni umunsi wo kunezerwa ni umunsi wo sinovuga ati nukwibuka cyane iyo wavuye kuko baravuga ati ifo ko ntibagira ntibana isaba ko twibagira ariko kandi nubwo twibagira hose harakenewe umunsi wo kuvuga ati reka turuhuke twavuye habi nuko kabisa bimeze n'umunsi nuvuga ngo udasanzwe ku gihugu cyacu Burundi n'umunsi udasanzwe kuri twege nk'abarundi cyangwa n'abarundi kaze ko badukurikirana nuvuga ngo twibuka imyaka 33 tumaze nuvuga ngo twikukiye tuvuye kuri nde tuvuye kuba bavuga ngo ko baduhohotera dukubitwa ibiboko n'ibindi bitandukanye uno munsi nuvuga ngo n'umunsi uri kurahimbazwa igihugu cyacu cyose cy'u Burundi nuvuga ngo ibirori kwiraba wanashagura muri kano kanya kiragenda tubipfuriza ko radukurikirana kweza muri kano kanya muri uwo munsi mukuru mubane mumviza amakuru y'inkino kandi ariko mubananye mugira kimwe wananye muja kuba tuja guhimbaza uwo munsi mukuru nuko banashaka tugenda no mwanya tweza tujana twinje mu gano uvuga ngo cacu cyo no munsi duhera no warashaka mu nta Murugamba nuvuga ngo vyakubiri ibintu uvuga bidasanzwe byakorera kuri stade Intwari urukino rw'urukino ruvuga ngo rwakorera kuri stade Intwari urukino rwakorera huza intama Ruganda mu myaka 30 gushaka kandi nino equipe de Congo Vietnam va muri Vietnam match ye kuba inarangira wanashaka litsindo shika kuri 4 kubusa isi novuga ngo byasindwe mu gice ca mbere tsindo byasindwe n'abakino vuga ngo batandukanye ku mpande zo hani wacu mu gitsindo ca mbere cyatsinzwe yitwa Yakubu Uwimana kuva muri equipe ya Vitaro Destemani riho novuga ngo nawe mu kinya yatsinzwe itsindo ca kabiri asangwe yaragiye mu gihugu ca Maroc Zana Christophe ndayikengurukiye nawe no mukino akinira equipe ya abamuru hamwe n'uwitwa Patrick Mutumana niwe kinuvuga batsinzishya kuri 4 mu gice ca mbere ariko imbere tutanije mu kibuga indani ndakeneye tubanze tuje kwishura inyuma y'ikibuga tutaje kwita bivere Patrick n'urukino ge kuraba nuvuga ngo wari uhari imbere ko twinjira mu kibuga inyuma y'ikibuga ivyo bikorera berera hari yanye wabonye abantu bitabiye gute ibyo bimeze gute banyene cubahiro ibina biriya isura canke ibyo bimeze gute ku munsi wejo ni urukino novuga ngo rwari rwiteganywe novuga ngo igishika cishi n'abarundi muri rusange kugwa urukino rwa mbere twashaka kubona
mbega ku kibuga intwari benshi batari bwo baninjireyo barabe mbega hameze gute kugeza aka kanya ikibuga giteguye gute hanyuma kandi wanashima tukanifuza kongera kubona mu gisagara ca Bujumbura urukino ruriko rukinirwa kuri stade nkuru y'igihugu yitwa intwari kuko baheruka kubona uru rukino kera cyane muri 2019 ngira turonka qualification akana niho imbere y'igihugu ca Gabon ngira niho abarundi baheruka kunezererwa kuri kino kibuga mugabo n'ubundi twashaka kuraba izi nyubako shasho kuntu zimeze hanyuma kandi roje ku ruhande rwanje nashitseyo hakiri kare nashitseyo mugasikare cyane kuko nasanze hafi igice ca stade kimaze kujamwe abantu nashitseyo mu saa 8:20 nka 20 canke 16 gutyo ndi mu nzira nahuye n'abantu batazi n'ibiriko biraba kuko ari nk'umuntu w'umutama araho yanyegereye yihuta cyane nyine aranshikira arambaza ati ko mbona abantu bose bariruka bajahariye ati bariko bajahariye namubwira n'abantu bagiye ku match ku ntwari ati match ku ntwari iriho ati ibintu byabaye ryari gabasha ati Jesse naheruka kumviriza akaradiyo yabana ubu rero bagiye ku ntwari bagiye kucugurura ikibuga hariho match ya equipe nationale Intamba Murugamba rero novuga ko gwari urukino rwateje akantu novuga watera ubona yuko abantu bose bariko baragenda bafise abantu bariko baraja bafise programme igomba gusa bariko barajako ubwo ndagenda ndegera stade intwari sanga abantu ni benshi abantu barakoroka muri bisi nkaho menga sinzi ko baca no mu madirisha kuko ngira ngo warabona muri bisi ariko hasohoka abantu bashika kuri nka 10 cyari imwe canke 20 ngira baca no mu madirisha kugira ngo barabe yuko bobanguka kwinjira muri stade intwari abantu bari benshi cyane gose harakorotse amabisi menshi cyane ngira ngo bari bahari nibaza ko tuca twemeranya barabibonye ndabona yuko abantu by'ukuri bari biteguye canke bari barindiranye igishika kongera kumva urukino ruri kurukinwa kuri stade intwari na cyane ko gwari urukino ata muntu numwe yasabwa kuriha abantu bariruka cyane gose bagiye kwinjira baratonda n'imirongo minini cyane miremire je ku ruhande rwanje je nashitse ntera negera imbere gatonya bivanye nuko nari fise impamvu zishobora kunyemerera gushika ninjira muri stade intwari ndagenda ndinjira baransaka ndinjira mu kibuga ndagenda ndicara maze kwicara ndabona yuko abantu bariko barinjira ku rugero rukomeye cyane gose ndetse mu mwanya mutonya ikibuga intwari kiba cyamaze gusa nikigomba kuzura abantu mukuru w'igihugu haraza n'abandi bene icubahiro batandukanye aba Reveriano ndikuriyo n'abandi benshi cyane ministre wa mbere niho yarari n'abandi nyakubahwa batandukanye nto kurirwa ndadondagura kugira ngo simpave mara umwanya wose w'ikiganiro ndetse hari hashajije nabonye abafana b'Intamba mu rugamba bake cyane mugabo narashimye comportement zabo kuko bafanye kuva rukino rugitangura kugeza match irangiye ubwo abakinyi baraza barishusha de Congo Vietera b'Intamba mu rugamba barishusha tubona abasore b'Intamba mu rugamba baje kumanza kwiyerekana hariyo na vibration idasanzwe y'abanimateri bari bamaze gutegurwa kugira ngo baze baryoshye ibirori rero vyari ibintu bisa neza cyane gose ku ruhande rwanje nuko umwanya mutonyo maze kugera abakinyi baragaruka mu kibuga baje kwinjira mu kibuga kugira ngo batangure match ikindi kintu nanje nabonye ku bwanje ntoshima kugenda ntavuze burya naraye mbonye indi shusho mu maso y'abene gihugu imbere y'umugwi wabo nserukira gihugu uti nishushi yaherero burya nivyo urukino rwari rwategekanijwe kuva mu misi yahera aho tumariye kuronkera uburenganzira bwo gushobora kwakira buri rukino rwego rwose kuri stade intwari ni misi 2 gusi ihaciye canke 3 baca baratangaza yuko urukino ruzohava rubera kuri stade intwari ariko kandi ikintu novuga ati nabonye mu maso y'abene gihugu cyane nabonye mu mitima kiri mu mitima bane igihugu nuko bwa mbere na mbere bari banyotewe kubona ati stade intwari kuva twumva ko ikirakogwa uno munsi turifuza kuyibona ubwa mbere rero igeze ku ntisa no kunishajije mu majambo make no kunishajije kubera yuko baravuga ko ibikorwa byamaze kuba binarangira bisa nibigeze ku musozo kandi ibikorwa bimeze neza cyane barishimira ukuntu stade intwari imeze no kuninasa benshi bari bifuza kubona ico kintu habwe ikintu naco kigeretswe ko uretse no kubona gusa stade intwari ukuntu inameze harimo no kubona kandi umugwi wabo Intamba mu rugamba no musi bagize imisi bumva ko Intamba mu rugamba mu mpande zose haba mu bakuze haba mu ba U21 23 18 ko bose muri kino gihe bahagaze neza bafise imikiniro myiza ko ari no kubona kandi igihugu cabo kuntu kimeze no kuntu gishobora kwitwara imbere yabavuye mu mahanga baje gutana mu mitwe natwe kandi nkongera nkavyerekwa niki
ni fanatisme yashoboye kubihaba guhera ku munota wa mbere gushika urukino rurangira uretse n'abari muri stade intwari gusa indani mu kibuga abari hanze bobo basumba bari indani mu kibuga abari indani n'abandi bari hanze batigeze baronka akajya gushaka kuba winjira kuraba urukino umunigano wari hanze waruteye n'ubwoba cyane byanyeretse yuko abari hanze iyo bakaza kuronka umwanya wo kwinjira bose uko bangana twari kuronka naho tubakwiza nivyo stade ni nini ifise ubwugamo bunini cyane aho abantu bashobora kwicara bakugira barore urukino ariko kandi abarundi turi benshi je buriya nanje ntanaguciye mu bwana Houston numvise mwisaha ko muragendera amasaha wanashaka ku munsi wejo jenge nagiye mu masaha hafi kenzeri yabura mu minota nka 10 n'iburi nza gusanga ku kibuga buriya nari mvuye mu mice za Nyakabiga nteranza yego nsanga abantu mwibarabara hari abantu bonyene gusa biruka kubera kuri yavye na sonorisation ku munsi wejo wari mu Bwiza wari mu Nyakabiga wari hehe yumva yuko ku kibuga kuri stade Intwari ari ikintu kiriko kirahabera yego ndagenda nariko ndakurikira mbona abantu abato abakuze bose bariko baragendagenda biruka baje kuri stade maze gushika kuri stade isanga abantu nako iriya entrée yari ya entrée principale muri VIP abantu baba bagiye ati mwebwe rondera muje ari ku impande ya hano usanga hari ibiro vya FEB ati niho muje ko murinjirira isanga imirongo yatonze harimo abahungu harimo abakobwa abantu bose babona ko bagiye kuba baza kuraba match dasanzwe aho rero nako ndaraba jewe ndavuga ati hano hantu ga buriya ndashaka ko ndayinjira gute ahubwo nahabonye ubwinshi bw'abana b'abakobwa ntanaziga abakobwa bari bahari naye ndatanga ati football muri no miss burya ikunzwe kuri no munsi burya abana b'abakobwa bari muri kategori y'abantu ntaziga cyane ko bakunda umupira nkuko nabibonye ku munsi wejo urumva ndaraba ukuntu mbwa ati none hano hantu ndadakunda ndayinjira gute kweri nk'umumesha makuru niho nagiye kuba ngira iciyumvira avuga ati hano sinohava kabisa cyanda kubwira umwe nyene yajejwe umutekano je no mumesha makuru mbega no shaka ninjira gute cyashaka kunyoriya ntati inzira niri yego ndinjira nsanga stade iruzuye nuko nakuri ingoma ko ziravuna kuriya match nako yari match dasanzwe yengo abantu bavuga ngo batagize iki irimo abantu benshi kabisa nagombye kuvuga kantu cyane nk'umuntu yari yaje inyuma y'abandi mucimo bana zamwari mugeze ubundi stade inyuma abari indani bari abantu batari bake je mbere nanumvise kuko nashitse nsa n'utebate ariko sinashitse urukino rutaratangura shitse kare mvuze ko nashitse nsa n'utebate babivanye n'abantu nahasanze ukuntu ari benshi kuko abantu bo batanguye kwitabira hakiri kare urukino rwa Kenzer abantu samnani top bari bamaze kuba banahashika burya hariya rero ikintu cyucu nagiye kuba ndahabona hanze y'ikibuga ubwinshi bw'abantu ukuntu bariko baranigana kugira bashobore kuba baninjira bakababuza kugira ngo binjire ku rutonde ntihagire ivyo bonona canke ntihagire ivyo basambura mu nzira burya numvise hano ko ari dogati ati mwibuke neza na neza ko mutubuza kwinjira mu bubatse kino kibuga turimo yego kandi mwibuke ko natwe turabarundi kandi ikindi naco mwibuke ko uru rukino nubwo kwinjira kuza kuraba ku buntu ariko arakara ngomba tuje tuvumira nk'abakava ko twinjiye mu kibuga indani kuko umwanya dufite umwanya mutoyi wana Patrick ucuna abananya wanashaka ariko nari nkeneye na Houston eske hoho ivyara bibaye ku munsi wejo tukabana abafana baje ari umuyoro bakabura ahantu bariko baricara ubwo si kubera yuko bari baje ku buntu cyangwa ni kube nawe ari kurisha amafaranga kuboneka abantu benshi nkuko twabanye ku munsi wejo nakubwiye umutama twahuye ntarashika kuri stade arambaza ivyo ari byo hanyuma wewe rero maze kumubwira ivyo ari byo ibibaye yagiye ariruka namuboneye hari imbere yamaze gushika imbere wewe yakwajije ijambo rimwe umaze kumwishura wanyanyika agenda yiruka tugenda tumera nk'abaganira gatonya zabona abantu bari kwarakura ku mabisi ati bugi kibuga mpava sanga cuzuye sinzi n'umuntu yaduhenze aravuga ngo ikibuga kizacuzura muganda avuga nti nicuzura uko bigenda kose nibaza yuko aba journalist baza kwa babasigiye ikibanza baza kwicaramwo sinirwa ndiruka ngenda bukebuke mugabo we namubonye amaze kugira nka hari imbere yamaze kwinjira hariya yagiye yiruka rero ku ruhande rwanje nukuri sinovuga ngo bajye abantu baje ku kibuga Intwari bose ngo baje kubera ko ari gukunda football gusa bajya bazanywe n'impamvu nyinshi zitandukanye hari abantu baje kwirabira ikibuga
n'uyu munsi wanashima hari abantu baza kujayo batagiye gusa kuri independence bwo bagiye gusa kuraba kino kibuga ukuntu kimeze. Rero hari abantu baje ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Hari abantu niyo match iri kwiraba bagerageje gusohoka ariko bivanye nuko mukuru w'igihugu yari yamaze kwinjira mu kibuga bitaba bikikunda kusohoka uko nyene. Rero kubwanje ikintu ca mbere no manza ngafutamwe umurongo no futa yuko abantu bose bari baje mu kibuga bari baje kubera gukunda football gusa. Hanyuma kandi akantu nariko ndavuga nariko nagomba mvuge kuri kike kintu Houston yavuze ku bantu bidoze ati twarishe ku buntu n'ibindi bitandukanye. Ariko nagira ndababwire mw'abantu iyo ibintu ari iby'ubuntu menya nyene nawe gukore yuko hari kiguzi utegerezwa gutanga kugira ngo ibintu bikugendere neza. Nimba bakubwiye ngo match n'ubuntu menya ko hari abantu benshi bategereje gusa kuza kwinjira kuri iyo match. Hari abaza kuva ku mashuri bajayo, hari abava ku buzi batere bajayo, hari abava bagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo batangure kwinjira mu kibuga hakiri kare. Rero iyo watombuye ukagira ayo mahirwe yo kuja kwinjira ku buntu yaranje unyaruke nawe kurajya amasaha ukoresha umwanya bagusavye. Ikibuga cuguruwe kuva igihe cy'isaha 5 z'agatondo kugeza igihe cy'isaha 9 urinze uhagera utaraje kwinjira mu kibuga atakazi kandi wari ufise uri kurakora ntiyumva yuko ruba wiboshe. Ndetse wanashima n'abagiye izo saha bari bafise akazi baciye basanga bariko barabohwa n'abo bantu batari bafise ako kazi. Rero ku ruhande rwanje nta kosa na rimwe riba ririmo kuko ahantu hagiye kwinjira umukuru w'igihugu bategezwa kumanza kubasaka ubwo n'ubwa mbere. Ico ni ikintu ca mbere gikuru. Hanyuma ikigira kabiri nabasaba kuja kare kuko abantu baba ari benshi. Mugabe ikintu kimwe nabonye nuko kuri stade Intwari imiryango yo kwinjiriramwo si myinshi. Nico kintu ca mbere nabonye kigoye. Imiryango yo kwinjiriramo si myinshi, niyo yo kwinjiriramwo ni na mito. Eheko ubundi imiryango yari mikeya cyane kwinjiriramo kuko hari n'ahandi nabona mengo haranogaye wanashaka. Oya hajya hepfo no kuvuga impamvu batemera no ko abantu bahaca abantu banabitahura. Hajya wasanga hari abantu b'abasirikare cyangwa abapolisi nuko atantu ho kuririra hariho. Uciye hariya hasi nta namwe ho kuririra hariho uretse hariya ubwo muzunguruka mu kibugo. Yego nta no kwinjira namwe hariho ku buryo ushobora kuja kwicara. Utegeza kwinjira muri burya buryango nyene buto buri butera kwinjiriza muri tribune yanyu. Niyo mpamvu navuze nti aha no kwinjirira ni hatonya cyane kuri stade Intwari. Nuko twinjire neza mu kibuga. Match yatanguye, cy'icambere kiratanguye, abakintu vuba banatanguye banashaka ku munsi w'ejo. Nanabonye ku mpande zose ko ari zibiri y'aba equipe nabonye amasina yabo muri ntuzeye yo muri reka ngo Ziteye yarumoye museka bivuga hari y'abantu baritwengera avuga ati mbega bano bakinyi ano mazina yabo wavuga ukumva hari ukuntu barakubwira ngo uri kuravuga match abwira tuhava wihekenya musore ava wihekenya bajya bajama nabonye niyo ugerageje kuvuga ry'amazina yabo kagomba kuyavuga neza byarangira wihekenya cyane ari Ego kabisa byarangiye wihekenya. Match rero nuvuga ngo yagiye gutangura nababwiye wanashaka n'ibitsinda babitsinze twogaruka ko cyane ariko ndakenye ngize neza mubona Patrick ni wari uhari n'abandi nuvuga rero batandukanye ni wari bari. Match yatanguye igice cyambere cyaranga ibitsinda bishya kuri 4 kubusa navuze abakinyi babitsinze nari na penalty nuvuga ngo equipe ya Murugamba 33 banahushije inza kurishinja kuri 5. Match ku munsi w'ejo hagati ya equipe ya Congo Vietere Murugamba imyaka 33 warayibonye gute? Je kubganje nabonye match novuga ko ntari nitize ko nza kubona mu kibuga kuko navuga nti ko Congo Vietere gutsindwa na equipe ya Aigle Noir ngira ngo ni kakano kuko ari abafana bari bamaze kuza ku kibuga canke wanashima bikavana na bwa bukomezi bwa equipe yitwa Aigle Noir kuko ni equipe maze kutwereka ngo je mfise football yanje nakujije muri jewe kandi maze igihe kinini nkoreramo. Rero kubganje naravuga nti Congo Vietere ntaravye je mu ntunge sinaravye match ya mbere ya Aigle Noir. Congo Vietere naravye ubuntu buto Congo Vietere hari ikintu ishobora kuza kunyereka gitandukanye n'ivyo canke n'ivyo twumvise yo yarakoze imbere ya equipe yande ya Aigle Noir. Nkanavuga ni no muri equipe nationale Intamba Murugamba z'aba Juventus hari umupira batatweretse kwa Aigle Noir umunsi bakina bishoboka ko batwereka mugabo nkaza kubona mu menga arashobora kuba maka equilibre ariko maze kugira mu kibuga nabonye kiko navyo wanashima ngiye no kwinjiramo. Nakunze imbere ya byose bamwe mu bakinyi b'Intamba Murugamba bivanye na style doji bariko barakinamo. Nakunze umunyezamu yitwa Omar uno yahora samira equipe ya Olympique Star. Uno munyezamu ikintu namukunze ko niki namukunze ko
azi neza kuvugisha abakinyi canke defense yiwe azi gupanga defense yiwe ni umusore je ku ruhande rwanje nzi ndetse nanabonye afise ikibazo canke afise defo yo gushobora gusama neza imipira yo hejuru mugabo ni wa munyezamu azi kwisekiriza mu kubwira defense yiwe ukuntu ihagarara ndetse no gukinana umutuzo umeze neza cyane mu kibuga nivyo nta pressure ariko barategwa muri defense ariko mugabo iyi pressure yabuze muri defense y'Intamba mu Rugamba no ikesha cyane no munyezamu kuko niwo muntu yariko arabategura mu mutwe abereka neza ingene bashobora guhagarara hanyuma ngaja muri defense nyene y'Intamba mu Rugamba defense y'Intamba mu Rugamba nayikunze kwikinayo defense iyi yari kuno musore yitwa Patrick ajya irindi zina ni Patrick itagiye ni witwa Nduwimana Patrick Nduwimana Patrick asanzwe akina equipe ya Musongati Football Club numukinyi novuga ngo atigeze ahabwa agaciro mu myaka 2 irenganye muri football yacu y'u Burundi ariko mugabo ugerageje kuraba numukinyi yatanze akazi kadasanzwe ndetse aronka n'uwo mwanya ukwiye gukina muri equipe ya Musongati umwanya munini vy'ukuri kandi ubereye gukina mwo anawukina neza cyane gose no musore muri equipe ya Musongati nubwo yagera akora ubukosa buke muri match za Musongati ariko mugabo n'umukinyi yitwaye neza cyane gose yaranabereye kino ano mahigwe yo gukina muri equipe nationale Intamba mu Rugamba rero uwe n'umukinyi atuje kandi yanakoze ibintu vyiza kuko n'imipira yaza mu izamu giwe nta pression yari muriko nta na vyinshi no namuvuga ko yakinye urukino rwiza mugabo kandi ku bwanje sinoza kuvyemeza cyane ngo mutima na Patrick yakinye match nziza gose ariko bivanye na pressure yari ariko nako ni Nduwimana murantu ni Nduwimana ariko bivanye na pressure yari ariko Nduwimana Patrick novuga ko yaragerageje ivyo wabikora neza nakoza no mwagiriza ndetse na defense yiwe yari kumwe n'uno musore yitwa Mutima na Patrick hanyuma hakaba ku ruhande rumwe umusore yitwa Nizigimana Minsi na Irakoze Abdul digidigi ego uruhande rwa Nizigimana Minsi ku bwanje ni rwo ruhande ruri vibra kwari uruhande ubona yuko rutekanye n'ivyo mugabo rutari vibra atagikogwa gikomeye ruri kuratanga rero ku bwanje novuga ko defense centrale nta kazi kanini yari ifise bivanye n'abakinyi hagati ndaza kwashika ndiko mpera n'uduga kugira ngo yarutse ariko ku ruhande rwa Nizigimana Miss ku bwanje narabona yuko menga harimo akadefo gatonya ko kajanye no kudugana imipira no gushika imbere no kuntu yaduga arabona yuko harana atagomba kurenga harana atashaka kurenga hanyuma kandi kuri Abdurrahman Irakoze digidigi nabonye match nziza inyemeza ngo wewe urafise kazoza ku myaka yawe mike je digidigi twarigeze kuganira haraka interview nigeze kumukoresha anana gapostinze no ku mbuga n'umukinyi twaganira ndamubaza kuvyari ko biramuvuga ko muri equipe nationale Intamba mu Rugamba abantu benshi bariko baravuga ari ku ahatandukanye bamenyesha makuru bamwe n'abandi batandukanye no kuri Rwanda ndavuga baravuga bati Abdurrahman Irakoze urugero rwe rwarakwamye yaragiye hasi mubaza ni none Abdul wowe bamenyesha makuru hari abantu bariko baravuga sinamubwiye ngo bamenyesha makuru namubwiye ntari abantu bavuga bati Abdul yarakwamye urugero rwe rwaragiye hasi ariko mugabo nkabona umenga we ku ruhande rwawe uriko uragerageza gukina ariko mbwira niki kiri kirapfa byankiye ku bwawe ubivuga kwiki bino bintu Abdul arambwira ngo hari gihe bimbabaza naje hari gihe bimbabaza nkibaza abamenyesha makuru canka abandi batandukanye kubera iki bamvuga ko ati jewe ngirageza n'ubundi gukora ivyo nakora no mu myaka mike nyirenganya ndacagerageza bya bindi nyine ndacabikora mu kibuga ati mugabo hari abantu batavyakira neza babivuga nabi rero yambwiye kunyereka ngo ivyo nakubwiye Patrick nivyo jewe Abdul ndacahari digidigi yakoresheje yakinye match nziza n'igitsindo cyitwa Maniro Deste yari passe nziza no ni nka centre yateye atagutsinda igitsindo ciza nabonye Maniro Deste nako witwa kombinazo ya digidigi Maniro Deste yari kombinazo nziza cyane uretse ko Deste yagoma aja kumanuka ku ruhande rwiwe Abdul bwa mbere yari yatanguye ku rundi ruhande rutarwa Deste hanyuma iyi defense Abdul nayishinye kubera ko yamenye igihe ciza cyo kuduga akamenya n'igihe ciza cyo gusubirira inyuma yari kumwe n'umukinyi yitwa uno musore yitwa Ndumwe Mose wa equipe ya Flambeau du Centre yari akera kuri nimero 7
ngira benshi bamubonye ari 22 ku mugongo ku bwanje no mwita homme du match bivanye na match yakinye ku munsi w'ejo uyu musore nimba Abdurrahman irakoze yarongo umwanya wo kuduga no n'umwanya wo gusubira inyuma uyu muhungu afise mu ruhara rukomeye ndumwe Mosi yari wamukinyi nivyo atari ko aragerageza cyane kwinjira ndetse atanagerageje guclear danger nyinshi imbere y'izamu ry'uno mugwi wa de Congo Vietere mugabo ni wa mukinyi wabona ko agifata umupira yagerageza kuduga gatonye imbere agasamaza defense umwe hanyuma Abdul akaza kuronka hepfo haca agaca musunikira umupira Abdul akaza kwisanga yamaze kugera muri mukorombone nubwo agifisa akadefu kamwe twamye tumuvuga ko Abdul kitwa gutanga passe irangiza igitsindo canke passe ya nyuma iyo niyo defo Abdurrahman rakoze imunanira buri gihe gukora yarashoboye kubikora bari kumwe n'umusore yitwa Frank Nduwimana ariko Frank amaze kuva muri equipe ya Musongati yarabyaramugoye cyane Abdul kwisanga ashobora guha passe uwundi mukinyi mugenzi we mu busatirizi ku bwanje rero novuga ngo uru ruhande rwa Abdul nuno musore yitwa Mose Nduwumwe rwa ruhande rusa neza cyane gose ndetse ruriko rukina ibintu byiza cyane hanyuma tuja hagati mu kibuga hari umukinyi yitwa hari umukinyi yitwa Mutumana Patrick Murantunga umusore yitwa Yakubu Wimana yari muri defense ariko umusore yitwa Patrick Nduwimana hanyuma Mutumana Patrick akaba ari hagati mu kibuga ari kumwe n'umusore yitwa Omar Bigirimana kinera equipe ya Flambeau du Centre ari kumwe n'umusore yitwa Ngabire y'Imana Trésor nawe nyine yari hagati aba bakinyi batatu navuga ngo nibo rufatiro canke nibo Intamba mu rugamba ku munsi w'ejo zari zifise kuko nimba ari ahantu hambere twarushije ino equipe ya de Congo Vietere habaye hagati mu kibuga ni naho ahantu hakoze cyane gose muri runo rukino bigatuma twisanga badashobora kugera muri defense yacu nivyo byoroheje defense y'umusore yitwa Nduwimana Patrick ndetse n'umusore yitwa Yakubu Wimana hanyuma cija mu busatirizi aba nta kintu no bavuga ko nta exception nabonye bose bariko bakina ibintu bigomba gushusha hanyuma canja ku musore yitwa Desteman iriho yakoze ikintu namye ndababwira nababwiye ku munsi w'ejo hari ejo ndibaza ko turiko tuvuga ku musore yitwa Lamine Yamal kubijanye no gutera amakufura n'amapenalty hari ku munsi w'ejo ndavuga hari abantu muri bo bivanye n'ivyo bariko barakina mu kibuga abameze nk'umuntu yavukanye imbuto byose akora aba yumva ameze nk'umuntu yavukanye imbuto ubwo rero iyo ari mu kibuga urabona icyizere ko acifite cyose kuko yumva yuko ari leader muri equipe akora ibintu byose yumva yoshobora gukora ko ni leader muri equipe niko rero uno musore yitwa Desteman iriho kisigeza wa equipe nationale yitwaye mu kibuga cyo ku munsi w'ejo ubu Deste bariko barabona wanashema no kwisana mu dutentire Desteman iriho novuga ngo yarazi neza ko agomba guhasho abarundi bose yarazi neza ngo iki kibuga intwari cyuzuye ndakeneye guprofita aba bafana nerekana ivyo mbega nkora muri Maroc canke ibyatumye ndenga uburundi nkava muri equipe ya Rukinzo isanga mu gihugu ca Maroc nibiki yarashaka kwerekana ngo niki kinyemerera kwitwa Meri Bitero wa Primus League 2023 ubu rero Desteman iriho nivyo yariko arakina ku munsi w'ejo mu kibuga yaragerageje by'ukuri ko ashoboye kose kugira ngo atange isho ku barundi yarayitanze warabona yuko ibintu ariko arakina yibohoye ari umwigenge nyine afise independence mu kibuga ubundi Patrick nanaguciriyemwo yego uravye witwa ndavuga ngo uno Maniriyo Deste nimba ari mukiye karagura defense equipe ya de Congo Vietere ari mu bakinyi ba mbere ko aragora equipe kuko buri ruhande rw'igwo ariko ruravibra cyane n'umukiye ko arakina kuri 3 mukino uvuga ngo kara vyorohaka mu mupira amaze gufite umupira arakana wanashakana namunye ko keza buriya akantu ko kuba mukinyi wa nimero uvuga ngo wo mu winga acenka yinjira hehe muri mukombone para gucari inyuma bimwe vyabajere midoko midoko ari ukuntu acenka aciye inyuma mugabo nyuma ari buryo ujya muhungu Jeremy Doko nuko aranyaruka cyane gose arizira ko aza gushika aragenda mugabo utari umukinya nyaruka cyane buriya kugira ude gushisha umukinyi ku murongo hariya cyo kigoye mugabo witwa Maniriyo Deste nabona ukuntu yinjira muri surface yego rero Deste nakunze ubujya kina yibohoye nivyo nariko ndavuga nti haraba wa mukinyi nyene akina yumva byose atakibazo na kimwe bimuteye akumva yuko akazi kose arashobora kugakora ata pression na nkenya rimwe
rero Destiny ko yariko arakina nta pressure nanke yarari muri gitsindo yadutsindiye cyari gitsindo wabona yuko yabikoze ata pressure nanke nyafise Destiny nta pressure ariko nari kabisa ukuntu ko kuba ata pressure yafise vyamuhaye kwitwa umukinyi novuga ngo yariko akina urukino rwiza cyane gose hanyuma rero